dufate ndafatirera agenda mu kabari nkuko mwabivuze ntihabura bicisha imbere cyane abaseriviteri bamwe usanga kenshi bakunda kugira abantu b'abakobwa ugasanga ari imenesheje nk'ikiragije ku kintu umuntu akakwikasabisha amapardo n'ibindi usanga biriko umenga urukundo ruriko ruza kuko aca sinzi ibintu akwikoresha kenshi turabibona no mu mareresi kenshi byama byabaye damu wanje yabari ngaha yari kumfasha ibi yari kunwara kwa muganga amahera yo gusuma kumbo yari kuyarondera tukaraba ngene tubaho ivyo mugabo kandi ashimira Imana ukuntu abana banje bifashe nta rubanza nciye vraiment kandi ndabazi neza ndabizeye nta numwe yagiye kumaramara mu bubare canke mu mabarabara ngo aze kukumara amazi oya ngo ni kubera ngo ngwaye ibi bintu ndabigwaye umwaka n'amezi 6. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV nkuko tudahengeshanya kubibabwira jewe nyene mubona kuri mikro ya mbere ni Genevieve niyo kwizera mukaba musanzwe mubinzi mukunda kuntazira ngo kabo canke kanyo gato birabaraba urumva ivyo mwebwe nyene muba mwumva bibajemwe mpamagara ivyo nyene nanje nzobitaba. Uno musi rero tukaba tugarutse muri ca kiganiro umupfakazi canke umupfakare avamwo intwari ikomeye. Uno musi rero nkaba nagiriwe amahirwe no kuronka umutama w'ubwiza nk'uyu adukuriye cane kugira ngo ashobore kutubwira ibintu vyinshi vyerekeye ubwo bubabare bw'ubupfakare canke bw'ubupfakare. Nuko rero mwama mubizi yuko iki kiganiro ari umupfakazi avamwo intwari ikomeye canke umupfakare avamwo intwari ikomeye. Reka rero ndamwakire atwidondore atubwira akazina giwe hama tugende kwidonido gico kiganiro. Karibu muta. Murakoze kumumanya n'ijambo. Biraje dushimira umwami uhoraho Imana yacu. Ego. Yadushoboje gushika kuri aya mango. Hariho benshi bamaze gushengera canke bariko baragoyagoya canke bakora amaksida. Muga twe turacara bazima ntacyo twatanze ntacyo turi imbere yayo. N'ubuntu bw'Imana. N'ubuntu bwayo yatukoreye murakoze cyane. Nuko mwabivuze je ndi mufakari muri make mugabo mubare gato nitwa Masumbo ko Zaburoni ku mazina ya papa na mama. Nkaba nari nubatse rukese mugabo nkaba narapfakaye ariko nubwo nafakaye kugira ngo sindenge ibigo canke sinje ndakina n'uwari we wese aka kantu mubona kemezo nemereye imbere y'abantu n'ishengero kagumye ngaha kuko nafakaye mfise abana bakuze ndakuze ngira murabibona mfise abana bakuze rero mbona umwanya kwirirwa ndarondera n'abandi n'amakosa kuko mfise abana bakuze biragoye kubana n'abandi bakenyezi benshi murabibona. Nta mama avuze ati akamaro k'umufakazi cyangwa umufakare yufakaye siko ubuzima buba bwiye yufakaye siko nawe wifuza gupfa kwa kundi ahubwo saba Imana ati Mana ubwa mbere gurashima kuko ibiba byose biba kubw'ubugombe bwayo tubaho kubw'ubugombe bwayo yakiriye umuntu umusubije kugira kumba uri mukure muri ntawe ubizeyo bigenda kuko Bibiliya itubwira ko twavuye mu ivu tuzosubira mu ivu cyane gose. Nico gituma rero umuntu adakwiye kwihebura cyane cyane yapfuye yizeye uhoraho Imana yacu. Kubw'ivyo rero umuntu yafakaye yaba umukenyezi yaba umushinga ntahe nkatwe benshi bavuga ngo n'abagabo tuba bari kuvuga ngo bashinga ntahe baza kuvyumviriza ikiganiro yaba umugabo afakaye cyangwa umukenyezi afise ubwenge n'inguvu ivyo
arashobora kubaho akarera abana biwe ndetse akitunga mu buzima. ndafise akabazo ngaho nyene muta we wavuze ati ugipfakara waririnze kuja mu bintu by'abandi bagore n'ibiki, shaka kumenya ibanga wakoresheje kugira ngo ushobore ego urabizi ko tugenda mu masita atandukanye ugasanga hariho abenshi nubwo bo barabatama bakuze bakaja kurondera bangana n'abana babo canke ugasanga ngo bari mu mahoteli kanaka. Shaka kumenya ibanga woba warakoresheje kugira ngo wewe ntushobore kuja muri ivyo bintu. Muri make jewe kuva nkiri muto nakuranye na basokuru ndetse n'abanyokuru bacu. Sinova mbesha ngo papa canke mama barandeze imisi myinshi. Oya, nakuriye mu miryango yabo, nkagenda iwabona papa canke iwabona mama. Nkumva rero ingene abantu bakwiye kubaho n'imyifato na cane cane iyo wibarutse, kuko baratubwira ati kandi nivyo benshi mubona iyo ufakaye ukaca dufate ko ndanywa inzoga ntayonywa mugabo dufate ndafate rero kagenda mu kabari nkuko mwabivuze ntihabura bicisha imbere cyane abaseriviteri bamwe usanga kenshi bakunda kugira abantu b'abakobwa ugasanga ari imenesheje nk'ikiragije ku kintu umuntu akakwisabisha amapardo n'ibindi usanga biriko umenga urukundo ruriko ruza kuko aca sinzi ibintu kwikoresha kenshi turabibona no mu mareresi kenshi byama byabaye. Aho ni nyanduruko yo kuba uzobana nabi n'abana kandi ni indero mbi uri kurereka urwaruka rwawe. Ni ukuvuga abo bana bawe nabo nyene byabashikira ibintu nk'ivyo kuko nabo babikeneye. Ntazorera babana ahubwo hari n'abasara guce baba bamwe bita bandangira abamaraya muri make. Rero icyo bikoze nuko ufakaye ahubwo uhimiriza abana nimba mufisaho mwahora mufata agasuka canke ubatiza bibiri canke bitatu kugira ngo mukote kenshi nimbo n'ugukote mumwigisha umwuga ni ikintu kurima gufuma ibintu nk'ivyo hama imibereho ikabandanya. Ni kuvuga je ndafise nk'imyaka ishika nka 10 narafakaye ariko ubuzima bwarabandanije. Yego naragize souffrance nkibura ariko ndaronka abantu b'abagenzi n'abatama bagenzi banje n'abantu nyene bubatse kuko bubatse muri make yamaze kubaka cyane cyane nk'iyo yibarutse rimwe uyo aja mu rwego rw'abapapa tukayaga ariko turayaga ariko hari abakubwira nabi umaze kubona abagenzi bazokubwira ati tuzohurira ku kabari kanaka canke ahantu kanaka abo baba ari abagenzi babi. Okay, urakoze cyane. Ndibaza abariko baradukwirikirana bariko aya majambo ariko arabafasha. Je hariho akabazo nakubajije n'ubu nturakanyishura neza. Shaka kumenya nyene ingingo wewe woba wafatiye kukavuga ati jewe kugira ngo nirinde ibi bintu byose nafatiye kuri iki canke kuri iki kugira ngo shobore kumara iyi myaka yose nihanganye mbere akarorero keza abana sindabereka ingeso mbi. Shaka kumenya ikintu neza na neza wafatiyeko. Okay, murakoze. Nababwiye ko nasanze akarorero ko mu bubari naranywa inzoga bwa mbere bwoko kandi nanywa inzoga nihishije n'umukizwa nari muri Eglise Emmanuel n'ubu sindahindura mu Emmanuel kwa kundi nyene nirinze abagenzi babi kuko navyumva kuri basokuru canke banyokuru. Nirinda uruza n'uruza ngo kuguma nangara ngenda hari ahubwo ico nabaje nkuko mwatanguye imbere yo gufata ikiganiro nkuko mwatanguye kuvuga ati amateka canke ivyo baranguye inyuma yo gupfakara. Inyuma yo gupfakara narakoresheje naregeranije urwaruka
kugira ngo nikuremo amastress cyangwa se ivyiyumviro yo kubura ngeze muhira aho kwiyumvira ngo niyumvira ivyo nabonye kuri tele cyangwa ku kibuga canke mu nzira twamyemo n'abagenzi ico nigiranye rwaruka ndakreya ikintu cyitwa Federation de Football ihiganwa ry'umupira w'amaguru maze kubikreya turatumira kuko je ni umunyarubirizi mvuka mu Rubirizi abamba mu Rubirizi nyene turatumira abanyetenga abanyamunyegeri ni ukuvuga abagizwe n'irya zone Rubirizi na komine gusa turatumira n'ababanyi bo mu Kinama Korine Kinama na Mubone baraza turabira ivyo bica bimpa umwanya mwiza wo kwibagiza kwanza mubabaro mfise no kwiyubaka kwanza mu mubiri kuko hari ni mu bihe bigoye kuko ndi umwe ndari kumwe nabo twari twageze n'akantu ka komite kuyo mpuze waragira ihungabana muri nagira ihungabana avuga nti nko muri 2015 hoho nimva none ngo turi kumwe n'umugenzi byari kugenda byari kuba byiza kurusha bamwe hoze intambara vyogenda gute nkibuka no nantuwe ngene twiruka kuko no nantuwe twaba nahungiye no mu Kinama aba muri Ruyigi kuri 18 nimero 18 nyene ku mugabo witwa Terence nkaca niruka nyene nahora niruka twiruka duhunga tuja mu Zamubone n'ahandi kavuga ati none ko twafashana agafata uyu nkafata uriyo no munsi vyogenda gute basi bigeze aho abagenzi bacu vyacu bimvamo baca bambwira ati mbo turabe urere yibi canke biriya urumva vyaba biheze. Urakoze cyane. Urumva muri make rero wewe ubwira abapfakari canke abapfakazi yuko inyuma yo kuba umupfakari canke umupfakazi ubuzima bubandanya, kurondera abagenzi bashobora kukuba hafi, kurondera ibintu runaka ushobora gukora bishobora kukwibagiza bya bihe. Nico wobahanura? Muri make murambabara ngo bankoresha kandi kakagano. Abakurambere bavuze yuko umugabo uko aguye hasi sikindi bice bigenda ngira muce mu vyimba murakuze cyane. Rero natanguye mu ntango ko gufakara atari ko gutakaza ubuzima bwose. Mugabo bivanye n'ingene wiyubatse mu mutwe no mu mutima wawe. Rero ninapfakara cyangwa umugenzi agapfakara ntaze yihebure ahubwo aze yiyunge nyabuna abantu bakuru ni nk'ugwaruka guno munsi icyo n'uruhanura kirazira niba ufise imyaka 15 kugenda no ufise imyaka 15 canke 14 nyene ndaca guhanura ndabukurusha akantu gatoyi ufise akanivo gatoyi nimba afise 20 ugenda nayo kuko urumva ufise 15 ari n'imyaka 5 imbere ivyo yabonye ashobora kukubwira wowe utazi ico gituma rero ushobora kuza uriegereza abagenzi ukareka kwigira noze sinzigene no vyita kwigunga unyamwigendako dahe ukareka kwigira nyamwigendako gusa ikindi kigaruka ni iki yego nuko ntibwize kandi stress bwize amastress y'ingwara ni iki birashikanye n'umuntu akavuga ati ndi umudamu cyari kugenda uko yogena aho ngagumye kuvuga iki uhungira mwabonye demarche zanje ngene bimeze abonye ko uwo mwagenanye filime Imana muhezagire kandi mwese ibahezagire azovyumva zoraba kino kiganiro umwagenanye nasubiyemo imuhezagire kuko amina yankoreye ibintu bidasanzwe arabyumva umuntu w'umushinga ntagahe ku mushinga ntaye nkawe nk'umubebe nk'umwana muto icyo nagikengurutse cyane uyo ari muri babandi novuga ngiye kuraba yaba bagatemwe mbere nakubwiye generation yatwebwe bo hambere no kuvuga uyo ari naho yarerewe yaravutse abavyeyi bacu baramugumya baramurera no kuvuga yarigishijwe
hari ubundi ari kuruta nk'impene ntazi ingene shoke mfise yego kubera urabona twari ko twihuta ngo tugende kuko ngo nyaruka tugende nyaruka akeneye yego mugabo we namwebwe mbunze mbati none bigende gute mwabone ntawe gaseshwa muri karimwo ahashobora kwambara ikirato yego atari tujya dukandamira ishitse mu rugo nyegeza mu cyumba harya mwansanze nicaye yego niho hanze hanje ni ukuvuga ngomba gukora ibintu ni hariya umwana akadepoza toilette urakoze cyane aho rero niho umuracagira ati ingaruka mbiti umudamu wanje yabari nga yari kumfasha yari kunwara kwa muganga amahera yo gusuma kumbura yari kuyarondera tukaraba ngene tubaho ivyo mugabo kandi ashimira Imana ukuntu abana banje bifashe nta rubanza nciye vrema kandi ndabazi neza ndabizeye nta numwe yagiye kumaramara mu bubare canke mu mabarabara ngo aze kukumaramara oya ngo ni kubera ngo ngwaye ibi bintu ndabigwaye umwaka n'amezi 6 naragiye kwa muganga marambura ngira amakini mugabo biba by'ubusa byaranse sinzona naciye ko muganga naciye ko aje kundaba kuko rimwe na rimwe jewe abantu barankunda cyane aje kuntembera asanga ndacyari kwa kundi ataze mu bintu by'amangetingite anukira na message ngano ikwereka si uno munsi anukira na message mbona ibintu by'amangetingite ntabwo nimba biruko ndiyakiriye mpayimana nimba ari umuduga wanje nzogenda muri iyo mariage nimba Imana ibona ko nzokira nivyo iyo niyo ngaruka mbi yo kuba utari kumwe n'umufasha nukuri turagushimiye cyane utubwiye amajambo meza yubaka afasha abapfakare canke imfubyi nukuri jewe ubwanje aramfashije sinibaza yuko nanje bizomba ko ariko mu gihe nanje bizoba nzogira ukwihangana bakunzi ba Tarasisi Hope Ministry TV murumvise yuko uyu muvyeyi aduhanuriye amajambo menshi kandi murumva yuko inyuma yo kuba umupfakare yarabaye intwari ikomeye ararondera abakinyi b'umupira bage bakinyi b'umupira n'umugwi wawe wari umugwi wanje ndongoye witwa Etoile du Nord wo mu Rubirizi nyene mbere ubu turamaze kwiduza muri 3e division aho bajya ku kibuga kuri stade FFB mu Ngagara ubu niho bakorera nubwo tuguma turi inyuma dukoroka ariko bukebuko niko rugendo hama hakaba n'abana nareze nutaka karero kuri bamwe baba ngabo bamenya narareze umwana yitwa Kaya abaruguru n'abaja baca bararama mwumva narabakoresheje ibintu bya siporo tubakira abana tukikina ibintu by'amasox ibintu nk'ivyo nakunda ibintu kwegeranya urwaruka d'abord n'ubu muhira hondi ndafise ubwana dukina amareresi ndafise akagwi twageze kamareresi tutubuze gusa ntucaronka umubayeri twakorana ariko karamaze iminsi none uwokenera nk'ayo mareresi yanyu yasanga hehe ku rubuga rwitwa gute cyangwa ntimuratangura gusohora ngo zije ku ma YouTube na hehe murakoze yego gusohora turasura mugabo zigaherera mu ma studio gusa kuko twarigeze kugura page yacu barayitwiba bamaze kuyitwiba ubu turiko turagira indi page mugabo ugerageje kurondera ni kuri yitwa Abahanga TV urakoze cyane Facebook kuko hariho nk'umuntu yoba ari karakurikirana kino kiganiro akavuga ati vraiment ujya mutama mbonye uko amerewe canke
ukuntu yabwiye afise ishaka mu bintu kanaka atitaye ngo nuko ari umupfakare cyangwa ibiki afise ihangiro kanaka. Hariho n'abantu benshi iyo bamaze kurwara bakamera nk'uko umeze uca usanga bariko barata ivyizigiro bakagira gute, ariko nk'uworaba kino kiganiro akavuga ati Jevre mujya mutama ndakeneye kumusapotinga muri ivyo bintu vy'umupira cyangwa ibiki, yo gusanga hehe? Bon, ukuvuga aho yonsanga sinzi ko mumbagiye mu rugo canke kuri urwo rubuga. Urashobora kuvuga ati je ndafise nk'akanimero kanaka yo ntanga canke ugatanga adresse yo muhira, ibintu nk'ivyo nyine. Okay, sinzi ko muza muragafata muraza kuvyumva muri interview ndiko ratanga. Ni ukuvuga mugomba kundondera ubwa mbere contact yanje ni 79 371 236 canke 61 034 847. Inyuma yaho mu rugo Imana yabafashije yabarongoye mwahabonye ni harya nyine uzibaza ati kwa Zabuloni izina bazi cyane ni Masumbuko, naho uzibaza ati kwa Mutware kuko narakora igihugu cyane ntuve kumbona uku bacu bakwiriye kuvuza ati kwa Mutware Masumbuko canke Muhuza ubonze ndi Muhuza, byose birashoboka. Rero ndabakengurukiye nongeye gukengurukira na cyane cyane umwe yankura mu rugo mwe mwanguye mu rugo mwese uko turi kumwe ngaha anye muri studio. Ndabakengurukiye kuko ndazi ko twafatanguranye urugendo kandi tuza kurusozerana ndavyibaza. Murakoze. Urakoze cyane. Nukuri je ndaryohewe ndibaza uwo mushinga naye bamwita Tony, ndabiza zoraba kino kiganiro hama yumve yuko ivyo wakoze vyagukoze ku mutima vyakuryoheye, kuko nawe nyene n'umukunzi wacu nuwo ngaha nyene n'umwana wo mu rugo mu bisanzwe. Hama nukuri ndagushimiye ku kiganiro ciza uduhaye. Ndibaza abapfakare cyangwa abapfakaza aho bari bavyumvise yuko inyuma y'ubupfakare bwawe wageze ku yindi ntambwe, utitaye ku bupfakare bwawe canke ibiki, wageze ku yindi ntambwe igize gute ishimishije. Kuko iyi terme y'iki kiganiro tuyita umupfakazi avamwo intwari ikomeye cyangwa umupfakari avamwo intwari ikomeye. Nukuvuga ngo yababwiye ati ntimukihebe. Iyo ubonye upfakaye ntuce wiheba ngo urapfakaye ngo ubuzima burahagaze. Oya, bandanye shakisha ahubwo ukore gusumba, kubera ko yavuze ngo iyo uvunitse uca wiga gucumbagira. Kora cyane rero ntiwiteho ku byakubayeho. Twari muri iki kiganiro nyene umupfakazi avamwo intwari ikomeye. Je nari kuri micro yari Genevieve niyo kwizera, tukaba twari kumwe n'uno mutama yitwa Masumbuko aha tugiye ibintu byinshi je nanyuzwe. We udahengeshanya kudukurikirana ukaba wumva we ushobora gusapotinga uno muvyeyi, ndondera canke urondera umuntu wese ahakwereke, yatanze na nimero yiwe, mwandikire cyangwa umutelefone ugire ico ukoze. Murabona yuko ageze mu zabukuru. Aba diaspora muzana amafaranga, murabona yuko anagwaye, muzana amafaranga kugira ngo abashe kugira gute kugira ico yigejejeko. Turashimiye cyane Tarasisi yakoze kino gikorwa. Wo mubwira akajambo kamwe gusa. Okay, ni ukuvuga uyo Tarasisi yego ndetse no Tony bose ndabashimiye. Muri rusange ndabashimiye mwese. Hariho abantu benshi bafise inzu yitwa muri Tanzania ngo na Maloni, ni ukuvuga ama etage ageretse 5 ageretse 10 gutyo bazimwe z'abashinwa, utokwegera n'inyuma ya portail yiwe ahubwo bacha bakubwira ngo mwese mubaba bandi ndibaza ko ndariko ndabesha. Yego, ariko bigoye nakubwiye yuko umushinga ntaraho yansize ku mugongo arampeka. Imana imuhezegire, Imana ibahezegire. Nawe yonyene Tarasisi Imana imuhezegire, we yatwiyumviye ko kuko hariho benshi ubu bari mu bubare ndetse n'abana babo babasize n'abakenyezi babo babasize muhira mugabo bariko barashinya inyama n'ibiyeri bimwe bimwe canke ifana. Nta rubanza ndiko ndaca ivana ivyo umuntu afata, mugabo we wiyumviye gukora abantu turenga 200 turi hafi nka 30 aho inzaruka
tutarimo nuko benshi batari ni benshi ariko ntibashoboye kuronka umwanya canke bamwe barambiwe teke guhendana kubera amabisi ni mabi amabisi kuko kuronka amabisi biragoye nukuri bagira ivyo mutanga n'ivyo musigarana Imana nayo imuhezagire avuye mwongerereze mugisha nukuri sinzi ngene bivuga murakoze urakoze cyane ndibaza iyo ari hose yabyumvise bosi wacu Tarasisi baragushimiye cyane ngo igikorwa wakoze ngo ntuzogarukirize kugikorera ngaha ariko n'abandi bose uzukibakorere dushimira cyane na Tony yakoze ikintu urumva yerekanye vraiment umutima w'urukundo wiwe ahugera murakoze cyane umwanya wahariwe kino kiganiro uraheze muzoshishikare kudukwirikirana tuzobasha tubaha ibindi biganiro byiza kurusha Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen